Inyigisho ya mbere, kumenyesha amakuru ni ukumenyesha inkuru nziza y'umwizero. Muyihabwa na James Serdoti Patiri David. Hanyuma inyigisho ya kabiri, mbega hari ibituma abamenyesha amakuru bagira umwizero mu bihe vya none? Tukaba tuyishikirizwa na Patiri Bireha. Inyigisho ya gatatu igira iti uruhara rw'umukristo mu kumenyesha umwizero muri Ekleziya muri bino bihe akoresheje ubuhinga bwa none. Tukaba tuyishikirizwa n'umushingantahe Gerard Franzima. Ukwizigira kumenyesha amakuru si umwizero usanzwe, si ibintu araba mu bwenge bwe akabona ati by'ukuri nawe ushobora kwizigira, ariko ubwa mbere ni ukuzura mutima mweranda, mutima w'impano. Bivuga yuko nta muntu ashobora kwizigira adafise connection mu Mana, kuko uko tugira tubibona ukwizigira ubwa mbere na mbere ni ingabirano y'Imana. Nico gituma umenyesha amakuru ashaka kubibamwo neza nk'ubutumwa, ategerezwa kugira iyo connection nziza mu Mukama, une relation personnelle avec Jésus et une relation personnelle avec sa communauté. Kuri uyu w'Imana igenekerezo ya 2026 abamenyesha makuru b'abakatolika bakorera ibinyamakuru bitandukanye muri diocese nkuru ya Bujumbura barahimbaje yubire y'imyaka 2025 ya Ekleziya mu bijanye no kumenyesha makuru. Iyo yubire ikaba yahimbajwe ku civugo ngo nduguruye twamugina abasangira rugendo mu kwizigira ndugaye twamugina. Ibikorwa by'uwo munsi byabereye kuri Katedrale Regina Mundi bihereye ku nyigisho zitatu zari zishimikiye ku civugo c'uwo munsi. Inyigisho ya mbere ikaba yatanzwe na Patiri David Christophe niyo muhoza wo mu gisata cyo kumenyesha amakuru ca diocese nkuru ya Bujumbura Sedikome, ikaba yarishimikiye ku kumenyesha amakuru y'umwizero. Murazi yuko twinjiye mu mwaka wa yubire w'imyaka 2025 Ekleziya irangura ubwo butumwa. Uwo mwaka wuguruwe icese Vatikano kwigenekerezo rya 24 Kigarama 2024 mu madiocese atandukanye yo kw'isi. Yugururwa itariki 29 Kigarama mwaka wa 2024. Twese rero tukaba turi abasangira ngendo b'umwizero ku civugo rusange kigira kiti umwizero ntutetereza. Rero uno munsi muri diocese twashimye ko natwe twifatikanya n'abandi muri izo nyigisho zitatu, hakaza kubamwo guhanahana ijambo, kuyaga icumu umwe wese yasigaranye, icumu umwe wese yumvise icamufashije. None rero kaze mwese dusangire uru rubanza rw'uno munsi. Mu nyigisho ya mbere, ukumenyesha amakuru ni ukumenyesha inkuru nziza y'umwizero. Ikibazo ca mbere, kubera iki menyesha amakuru? Hanyuma akamaro ko kumenyesha amakuru. Kubera iki menyesha amakuru? Akamaro ko kumenyesha amakuru. Intambamyi mu guhana amakuru. Ukumenyesha amakuru y'umwizero.
nashimye kwisunga ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya rigira riti, ubu rero umukama we yakuremye Yakobo akakubumba Isirayeli, nguku uko avuze, ntutinye kuko naragucaguye, naraguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanje. Niwajabuka amazi nzoba ndi kumwe nawe, niwaca mu nzuzi ntizizogutwara, niwaca mu muriro ntuzosha, imbeya nazo ntizizoguturira. Nkako ndi umukama Imana yawe, umweranda w'Isirayeli, umukiza wawe. Misiri nayitanze ko incungu yawe, ntanga Kushi na Seba mu kibanza cawe, kubera ko uri n'agaciro mu maso yanje, kubera ko watewe iteka kandi ndagukunda, nico gituma ndagucunguza abantu, ngatanga ibihugu mu kibanza c'ubuzima bwawe. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, uruvyaro rwawe nzorugarukana ndarukure mu buseruko, nzorutororokanya nzogutororokanya ndagukure mu burengero. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tukaba turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya kigabane ca 43 kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka 5. Kumenyesha amakuru y'umwizero. Ntutinye kuko naragucunguye, naguhamagaye mu izina, uri uwanje. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Uri kumwe na Mutima Mweranda, uhagarikiwe nawe, menyesha umwizero. Iri jambo niryo Imana yabwiye Abanyisirayeli ibahumuriza ko iri kumwe nabo, ko ibakingira, ibahagarikiye, ko atacoza kibatera ubwoba. Imana niyo nkinzo, niyo mucunguzi w'Isirayeli. Igihugu yitoreye iratonesha kandi yama ikingira. Ngiryo ijambo ry'umwizero ry'umumwe wese, ijambo nanje notanga mu bikorwa vyanje byo kumenyesha amakuru, ko Imana ariyo mucunguzi wacu, ko iduhagarikiye mu vyo twocamwo vyose, ntidutakaze ukwemera, ukwizigira Imana. Numve ko mpagarikiwe, nkingiwe, ko ari ubutumwa natorewe ntirungitsemwo, ko mbwirijwe kubutanga nibuka uwantumye, ndondere ko ari we amenyekana, abe ari we agaragara mu bikorwa vyanje. Sindondere kwishimisha canke gushimisha uyundi, ariko ndondere ko imitima ikira, ndayihumurize mu makuru ntanga, mu vyo nkora, mu vyo mvuga, mu bikorwa vyanje vya misi yose. Ukumenyesha amakuru si ukumenyesha amakuru y'ibihuha, y'iterabwoba, y'umugwi kanaka, ariko n'amakuru yubaka, atanga amahoro, atanga akanyamuneza, amakuru y'umwizero. Ngubu ubutumwa bwanje ngombwa. Nami nibaza nti, mbega jewe nshaka kumenyesha iki? Ndabimenyeshe gute? Ivyo menyesha bishika hehe? Bifasha iki? Kubera iki menyesha amakuru?
ikintu nyamukuru gihambaye mu makuru aba yavuzwe na cane ni ukumviriza cane ikitavuzwe, ikitashitsweko canke icihishije. Ivyo biragufasha kumva ingene wobaho, ingene wokwitwara. Amakuru n'umutima ukubaho k'umuntu wese, kuko nta muntu abaho atavugana n'uwundi, ndetse n'ibiragi birafise ingene biyaga. Ni imfungurwa, ni urufunguruzo rudufasha kwinjira, kumenya, kunga ubucuti, ubugenzi hamwe n'abandi. Ni ingirakamaro rero mu gushinga no mu gukomeza ubugenzi bukomeye. Amakuru ni igikoresho gikomeye kidufasha gutorera ibibazo vy'indyane kugira dushobore kubaka isi, ndetse dukingire ukudatandukana n'ivyiyumviro bitari vyo soko z'indyane. Ntitugarukiriza gutanga inkuru, ariko amakuru aza adufasha mu buzima bwa misi yose, aho umuntu ahamagariwe kubana n'abandi, aho umuntu atari giti, atari gati kawaga, kanatsinda ntaba ahantu ha wenyene, abana n'abandi, aba kumwe n'abandi. Arakeneye rero kumenya ibigezweho, kumenyana n'abandi, gushinga ubugenzi, gusangira n'abandi ubuzima ndetse n'ivyiyumviro. Iyo abantu bayaga birafasha mu mwumvikano, barafashanya gutorera hamwe inyishu y'ibibazo, ahandi ho mumwe wese abo kwiwe, akiha inyishu ukwiwe, akiyumvira ukwiwe, ntaco ashikako, ahubwo yongera ibindi bibazo. Rero ukuyaga ni ingirakamaro mu buzima, kuko bifasha abantu gusubiza hamwe, bakuzuzanya. Umuntu arategera ko atikwiye, ntawubaho atagira uwo bayaga. Naho ntobanyaga n'umuntu nkanje, hariho abo usanga ibiyago vyabo bayagisha imbwa, mugabo imbwa nazo si umuntu, mugabo nta muntu abaho atagira uwo bayaga. Ubuhinga rero bwo guhana amakuru bukoreshejwe neza buraterera mu kubaka ndetse no mu gukomeza umuryango w'abantu, hakarangwa ubutungane hamwe n'urukundo. Ivyo navyo bikaba ikimenyetso c'umwizero. Twese turi abantu, ariko dufise ivyiyumviro n'inyifato bitandukanye. Uguhana rero amakuru bidufasha gusangira ivyiyumviro no gufashanya kubitahura, mu kurondera kumenya ibigezweho, bikaza bigira akamaro umuntu wese. Akamaro ko kumenyesha amakuru. Hari abantu usanga babayeho batamenya ibiriko biravugwa, ibigezweho, ari nk'icabaye haheze iminsi, ukaza wumva aje kukubwira inkuru imaze iminsi
ariko kuri we ari nshasha. Ibimenyesha amakuru rero birafasha ko umuntu amenya ibiriko biravugwa, ibigezweho. Ukuyaga, uguhana amakuru ni ingirakamaro mu bice byose by'ubuzima hagati mu bantu. Uburyo bwo guhana amakuru buza bufasha kuvugana inkuru, guhana ivyiyumviro vyubaka hamwe no guhana agaciro, ivyubaka umuryango muzima. Bigafasha ndetse no guha ijambo n'abarya bacinyijwe, bahebwe, bagayitse, tugaheza tukumviriza, tukumva ivyiyumviro vyabo kugira ngo habe igikorwa kimwe kandi n'abantu babashe kunywana. Iyo rero bikoreshejwe neza biraheza bigafasha cyane kwiyumvanamo, kuba umwe, kuba igihugu kimwe, gukorera hamwe, gutsimbataza amahoro, ubutungane n'urukundo. Uburyo bwo guhana amakuru burafasha kuyaga, no gukurikiranira hamwe kugira ngo hatoregwe hamwe umuti w'amatati biciye mu kumvikana, mu kuyaga. Nk'abantu turafise rero igikorwa cyo gushira imbere ukuyaga ataho twimye ijambo. Atawiyugaranye, kandi tukabikora twubahana kugira ngo dufashe kubaka umuryango w'abantu bari hamwe, bashize hamwe kandi atabutandukane, bose ari bamwe, ko twese turi abantu. Duhamagariwe rero gufashanya gukomeza ubwo buntu bwacu, tukumva yuko atanumwe twocinyiza, atanumwe tutoha ijambo. Ariko turabona intambamyi mu guhana amakuru, intambamyi mu guhana amakuru. Iyo umuntu atavyitwayemwo neza, harashobora kuboneka ingorane, ukutumvikana, kudatahurana. Harashobora kuboneka indyane bivuye kudakoresha neza canke ukutamenya canke kutagira ubumenyi mu guhana amakuru. Kandi byari ivyoza kudufasha guhuza abashamiranye canke gukinga ivyoshobora gushika, maze abantu bose bakabana mu mahoro. Ahandi ho biradusambura, bikatwankanisha, bikaza bidutera ubwoba, tugatakaza umwizero, hakibonekeza urwango. Ugasanga hariho bamwe n'abandi bafise aho begamiye. Ukitwa ko ufise abo musangiye ivyiyumviro, rimwe na rimwe bidaha ijambo bamwe n'abandi, canke ugasanga ivyo vyiyumviro bifise aho bihengamiye kuri kanaka.
ugasanga harimwo ivyiyumviro bica imanza, ivyiyumviro bitugumura, bikadukwegera mu rwango, bikaza bidutera ibikomere hakutwubaka, ugasanga ni ivyiyumviro biza bidusambura. Iyo rero dusuzuguye inkuru canke abayiduha, canke iyo nkuru itizwe neza, itatohojwe neza, irashobora gukwega ibibazo bidasanzwe, aho usanga umuntu agira ngo jewe ndi uwo kwa kanaka, ati jewe numviriza abanaka, ati ngomba kumva ivyiyumviro bimeze uku no kumviriza ibi binyamakuru. Ugasanga abantu bariciyemwo imigwi myinshi, ntibabe bacumvikana, ntibabe bacumvirizanya, kandi twabwirizwa gushira hamwe kugira ngo dutorere hamwe umuti, dufashanye gutera imbere. Iyo abantu batumvikana hagati yabo, kenshi biterwa nyamukuru n'inkuru umwe wese aba afise canke inkuru aba yumvise. Inkuru rero itanzwe nabi, isiguwe nabi, canke yahawe nabi, haraba kudashira hamwe, ukutumvikana, hakaba amakosa menshi canke utunenge mu vy'abantu bakora canke mu vyo abantu bakoze, usanga biba bivuye kuri izo nkuru tuba twumvise. Kugira habe umwumvikano canke kubana neza, birava cane n'ingene duhana rero aya makuru, n'ingene tuyaga, kuko hari igihe habamwo insaku, nazo zikaza zifasha gusambura imitima igasimba, imitsi ikaranda, imitima yacu ikama ihagaze, aho usanga harimo ukubura amahoro, hakaba uruhagarara. Ivyo kutumvikana birashobora kwibika buke buke, umuntu mukagendana mugabo hari ico yibitsemwo, bikibika buke buke, bigahava bivamwo ukwicamwo imigwi, ubucuti bugatituka, impera n'imperuka, ibintu bikamera nabi. Abahora bumvikana ugasanga ntibagicana uwaka. Kudatanga rero inkuru neza biratuma umuntu adashika kwihangiro yiwe, ku cifuzo ciwe. Ariko iyo tubikoze neza mu kubahana, turabasha kumvikana ndetse tugashobora gutorera hamwe bishimishije inyishu y'ibibazo biri mu bantu. Ukumenyesha amakuru y'umwizero. Kugira ngo nshobore kumenyesha amakuru y'umwizero, kugira ngo nshobore kugira ico ntanze, ntegerezwa kwiyumvira, kumenya abanyumviriza, kumenya kwakira abanyitura, niho n'ivyo novuga bigira akamaro, nkamenya naho bigarukira. Guhana amakuru biradufasha kubaka iteka ry'umuntu wese.
kumuha ikibanza, kumwitaho, n'ukubakira hamwe inzu rusange, no kubakira hamwe inzu rusange. Umuntu wese rero atanga inkuru yotegerejwe kuba umuntu atanga umwizero w'ejo haza, aremesha abamwumviriza, akabafasha kurema, kumenya ejo habo, ukuntu bohitegurira, ukuntu bohatunganya, akabafasha kwimenya no kumenyesha ibiriko biraba, atariko arabaca umutima. Uri muri ico gisata rero ahamagariwe gushinga intahe ukuri, ataco anyegeje, ataho yihishije, kandi atagombye guhengama, kwikika mu kimenyesha makuru kanaka, mu kumenyesha amakuru atariyo, kwinyegeza mu nkuru, akamenya ivyo arondera vyotanga umwizero, akamenya naho abironderera n'ingene abishikiriza, atarondera gusambura, nyabuna arondera kubaka. Umwizero rero nuwo twogwanira, twoharanira ibihe vyose, tukarondera kuwutanga mu bice vyose bigize ubuzima, mu vyo dukora, aho turi, mu mice itandukanye turimwo, tukabikora turondera gutanga umwizero. Amajambo yiwe akaba ay'umwizero, abakwitura ukabaha umwizero, ibiganiro ukora bikaba ivy'umwizero, amareresi akaba ay'umwizero, ivyo wandika bikabamwo umwizero, ivyo wigisha canke ivyo wigishwa tukumva yuko harimwo umwizero. Ubuhinga bwa none dukoresha tukabusangamwo umwizero, ntibibe ibiduca ivutu, ntibibe ibiteramwo agatima k'ubukoko, ntimuduteremwo amavirusi ngo imitima ihagarare, ahubwo urondere kuba umuntu aharanira amahoro, iteka ry'umuntu, arondera kubaka umuntu, kumugira umuntu atangana ntaryo umwizero w'ubuzima turimo. Ibibazo ni byinshi, ariko tube abantu batanga umwizero w'ubuzima turimo. Muri ubu butumwa rero twobwirijwe kubamwo mu bumwe, na cane cane tukabamwo mu gisabisho, twuzuwe na mutima mweranda. Uwo mutima mweranda akaba ari we yotegerejwe kutuyobora mu gutanga rero uwo mwizero. Umuntu ntavyiyigisha, abihabwa na mutima mweranda, we mizero nyayo. Hanyuma tukaheza tukaba abantu bashingira intahe uwo mwizero, tukaheza tukaba abantu bahagarikira uwo mwizero mu gutanga inkuru,
kandi na cane cane abishizemwo ukwemera. Ariko nimwubahe mu mitima yanyu Kristu umukama. Mwame mufise ivyo mwishura umuntu wese agize ico ababaza cerekeye umwizero mufise. Rero dutegerejwe kuba abantu berekana ico turi nk'abakristo. Dutegerejwe kuba abantu barangura ubwo butumwa nk'abakristo bifuza na ntaryo gutanga umwizero muri iki gihe, kandi tukabishiramwo inguvu. Ekleziya iradutumirira gutegeza kure ibimenyesha makuru, ahubwo ko vyoza bifasha kumenyesha inkuru nziza, gutanga umwizero mu mitima y'abantu, aho usanga hariho abahamutse, abihebuye, abuzuye ubwoba, amacakubiri, inzigo, urwamo. Iyo nkuru nziza rero ikaza ibafasha, ndetse iyo nkuru nziza ikaza yinjira no mu mico yacu. Iyo mico iriko iratituka kubera ibimenyesha makuru bimwe bimwe vy'ubu bititura akaranga k'umuntu, bititura inyifato y'umuntu. Uwo muntu rero nawe agaheza akibagira icahamagariwe, agaheza uwo muntu rimwe na rimwe ugasanga yibagira ingene yo kwigenza, aho uca usanga rero abantu baracitse ibikoko, aho usanga abantu ari basinda bibazwa, aho usanga abantu hakurondera ibitwubaka barisambuye, hari ibyadusambuye. None rero duhamagariwe kuba abantu bashikiriza umwizero, ariko twebwe cane ntutanga ico udafise. Uwo mwizero nuko tuwumva muri twebwe. Uwuduha nawe ni mutima mweranda. Uwo mutima mweranda rero agaheza akatuyobora kugira ngo ibyo dukora byose bibe ibirimwo umwizero tugire Kristo.